Ndabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye aho umwe wese aherereye mu mpande z'isi. Ni Christabella Munezero turi kuri Media Parole Cash nkuko mubibona sindi jenye ndi kumwe na mugenzanje Patrick Rosage Hatangimana. Nkuko rero mutubona kuri media muzokwama mutubona kenshi mu biganiro vya geopolitique aho tuzovuga politike y'ibiyaga binini ndetse no mu makungu. Umunsi tukaza kuvugana ku bintu bigize imisi biba nkuko mubizi intambara iri hagati ya Amerika ifatikanije na Israel batera igihugu ca Iran. Nkuko mubizi kuva itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ruhuma haratanguye intambara novuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zari zifatikanije na Israel batera igihugu ca Iran. Ivyo vyose birafise igituma nkuko tuza kubigaruka ko na mugenzanje Patrick. Iyo ntambara yarabandanije aho hugawe umuhora wa Hormuz twovuga ko ariwo ucako ibitoro vyinshi bigenda kwisi yose. Hanyuma itarike 8 z'ukwezi kwa kane harabayeho cessez-le-feu no kuvuga ihagarikwa ry'iyo ntambara nkuko bari bihagaritse twari kugira habehe ibiganiro bari bashizeho nuko iyo cessez-le-feu kuburyo ari mfata kibanza bizofata indwi zibiri. Mugabo inyuma y'imisi ibiri gusa mu ndwi zibiri ibiganiro nkuko bigeze ubu bisa n'ivyananiwe. Mbega tugarutse gatoya imbere kubera iki iyo ntambara? Hanini iyo ntambara Donald Trump kuva ibaye novuga ko wa 28 ruhuma yaragereje kwerekana ivyatumye atera Iran. Ego ubwa mbere hanini ikiba yashikirije ko igitumye atera Iran ari ukwaka Iran ububasha bwo gutunga ibisasu bya nucleaire. No kuvuga hari kugwanya ubushobozi bwa nucleaire bwa Iran, kubuza Iran kubandanya developer canke itimbataza uguhingura uranium ariyo ikogwamwo ibyo bisasu bya nucleaire. Mugabo mu nyuma intambara imaze kureta yene irakomera. Trump yarasuye aravuga yuko ahanini ikindi naco agamije hambavuye y'ibisi yo kubuza uburenganzira bwa Iran gutunga nucleaire. Yaravuze ati shaka kurandura na rimwe novuga gutembagaza burundu Etat Islamique. No kuvuga ko yaho ni mugihe yarahejeje kugandagurwa wari umuyobozi mukuru wa Etat Islamique. No kuvuga ujya ari Khamenei amaze kumwica. Trump yavuze ati jewe rero gico ngamije hani shaka kurandura n'imizi cyangwa gutembagaza burundu Etat Islamique muri Iran kugira uko bisiguye. Yavuze ati shaka ko abanya-Iran bikukira bigenga novuga ntibasubire novuga voilà kugira akure abene gihugu ba Iran mu byara novuga mu byara by'agacinyizo ka Etat Islamique nkuko yabisigura. Ego mu nyuma haragiye haravugwa abana bari baravuga yuko Trump ahubwo agamije novuga kwigarurira ibitoro vya Iran. Twovuga yuko ari swadiza yuko yashaka kubatuma bigenga ariko wewe hari ikindi reka rasote. Ego yarazicagamije ko beshi baragiye bavuga ati bugicagamije ni nk'ico yaragamije muri Venezuela kuko ivyo vyabaye novuga atanamezi atanyishirahera abikoze no muri Venezuela aho byaramworoheye nta nambara abaye yatembagaza ubutegetsi yaraku mu president aramutwara birahera. Hama aravuga yuko kuvubwo muri Venezuela ibitoro bya Venezuela bigiye kugengwa gukontrolwa n'ama-entreprise muri Amerika. Ivyo byarabaye ni kuvuga ko rero n'abandi bacavuga ati burya niyo objectif niyo hanyira ashobora kuba rifise gihishije inyuma atashaka kuri tomora nyene rimwe na rimwe nubwo byagiye bigaragara amwe bavuga ati nta n'ikindi agamije. Ahanini rero no kuvuga amahirwe yagize muri Venezuela yashaka kuyakoresha arabe ko no muri Iran ego nicyo cabije ahanini aca avuga ati yateye Iran rero mu bisanzwe bikuru yaragamije byari byo. Ego ikindi naco nuko kuva intambara ibaye yaragereje kwerekana yuko ari karatsinda novuga arerekana yuko muri Iran atabushobozi bukiriyo bwa gisirikare. Iran yamaze gutsindwa yananiwe. Mugabo ibintu byagiye kuba nabi cyane kuvaho byanse yuko umuhora Hormuz ugurugwa. No kuvuga iyo ntambara imaze kuba urumva yuko yari yo kuvuga yuko ashaka gukura Iran muri leta ya Islamique. Mugabo wewe ku nyungu ziwe
hari ikindi yashaka ariko hariho n'ikindi caciye caduka atari yiteze ko kizoza ariyo amayira ya Hormuz. Mbega kubera iki haciye habaho Hormuz? Hormuz ahanini numuhora kuva kera cyane. Numvuga tuzobigaruka ko tuvuga duce mu mizi amateka ya Hormuz neza neza. Kuvuga n'abantu bamenye. Hariho abantu iyo tuvuze Hormuz bumva yuko umengo ni mu gihugu ca Iran. Hariho n'abandi bumva umengo ni Iran yosohora ivyo bintu bikuriwe bica wano. Ariko tugiye cyane kuraba Hormuz ni nk'amayira, nk'inzira. Ni ukuvuga si inzira yonyene icamwe ibintu bivuye muri Iran, ariko n'ibintu byose biba bivuye mu gaca ko muri Arabia Saudite. Mugabo urumva Iran nayo novuga yuko yaciye yugara Hormuz nk'ikindi kigwanisho yokoresha imaze gutegwa n'ubu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane gose. Mu bisanzwe Donald Trump ntabwo yari yiteze ko Iran icishoka yugara umuhora wa Hormuz. Novuga genda ite yabaye nko kusiplena. Novuga cyawe kigwanisho gikomeye. Iran imaze kudeklara yuko yugaye Hormuz. Ibi deklara yarabibaza ko byari byo gufyina. Hari ubwato bwaciye buturirwa nyene bwo muri Thailand. No kuvuga ko ubwo nyene Trump acabona ko bya bintu bwabo ndibiriseriye birakomeye. No kuvuga ko rero ahanini ikintu cyatumye Iran ishoka yugara Hormuz nkuko abenshi basisanguza bavyerekana. Berekana ko Iran yugaye Hormuz mu ntumbero yo gutuma amakungu ibihugu byari bisanzwe bironka ibitoro biciye muri Hormuz. Kuko ahanini Hormuz icamwo ibice 30 vya gaze idandazwa kw'isi yose. Iyo gaze ribivuye mu bihugu by'Abarabu nka Qatar, Arabia Saudite, Emirates Arabini, Oman. Nuvuga bijya bihugu biri mu kigobe c'Abarabu bisanzwe biproduce gaze. Iyo gaze ribivuye muri ibyo bihugu igiye mu bihugu muri Aziya, muri nta yindi nzira mu bisanzwe iyo nzira. Musoze nta yindi nzira hanini ihari. Iyo gaze icaho nyene. Cyo kimwe n'ibitoro bivuye muri ibyo bihugu bicaho nyene bigiye mu Buraya, bigiye no muri Aziya cyane cyane mu Bushinwa. Igituma Iran yazibiye kugira ngo ivyo bindi bihugu byahora bironka gaze hamwe na petrole iciyaho bishobore koza igitutu kuri Amerika. Bashobora kugira Trump urabona wewe wateye intambara wasomborokije intambara kuri Iran, none Iran irabiciye hana twebwe raba ukaba urekibite uhagarika intambara kugira Iran irekure Hormuz. Mu bisanzwe Iran ni ngigwanisho yitijije. Voilà. Iyo Trump rero avyemera akavuga ati ego ndemeye ndahagaritse intambara kugira Hormuz ifunguke. Avyo vyerekanye ko Iran ico yashatse gikunze. Yumva yo bitsinze mu Voilà, ego indirectement yo bitsinze. Kandi urumva yuko itsinze na ya ntambara Amerika ishaka kuyibuza ya mahigwe uburenganzira bwo guproduza izo nucléaire byociye bumwe ngo biraheze. Yego ndi kuvuga ko ahanini ico Iran yashaka cyo bagikunze. Ikindi naco nuko Trump nubwo yakomeza kuvuga yuko Iran itagirisa ububasha bwo kugaba ibitero kuri Amerika canke ubushobozi bwa gisirikare, abasasanguzi barerekana yuko Iran yashoboye kwigwanako. Yashoboye kugwana, irashobora kugaba ibitero mu bindi bihugu. Novuga Amerika ifisemo ibirindiro. Ego Amerika ifisemo ibirindiro. Iran yashoboye kugaba ibitero kugira ngo Amerika ibure novuga yakubasha Amerika yari ifise bwo gutsinda intambara byoroshe. Uwundi mwanya womengo Iran kubera yacitera ivyo bihugu bindi Amerika yari yitijije kugira igwanye Iran. Uwundi mwanya womengo Iran yashaka ati bari yabanze bavemwo mpangane n'umpana. Ego no kuvuga mu bisanzwe mu bijanye na geopolitike Amerika iri mu bihugu vya mbere kw'isi, nico gihugu ca mbere gifise ibirindiro vya gisirikare mu bindi bihugu, kandi ifise ibirindiro vyinshi. Iyo ya mbere ibirindiro vyinshi vya gisirikare mu bindi bihugu hanze ya Amerika. No kuvuga mu ivyo bihugu vyinshi, ibihugu vyo mu kigobe c'Abarabu nivyo biza kwisonga, hari ibirindiro vyinshi cyane. No kuvuga ko Amerika vyari kuyorohera gutera Iran byoroshe igihe Amerika yari kuza yikora kw'ivyo birindiro vya gisirikare biri mu turere. Ariko gitoro bitaciye bikunda no kubera ko ahanini Iran yoyo yaratewe mu kugira yishure yacize iratera mu zibindi bihugu bya birindiro. Voilà, ahantu hari bya birindiro. Ni kuvuga bice bituma rero intambara iki ifata umurindi munini
ikiba nini hama gushika Amerika Trump yanjo catumye atangura gutabaza ibindi bihugu novuga nk'umwe bwa Buraya otani ibihugu nk'Ubushinwa avuga ati nimuze mumfashe kugurura Hormuz ni kuvuga nta gihugu na kimwe kigeze kimushigikira ibindi bihugu byavuze ati oya wowe ni wasumbukije intambara ntago dushobora warikoranye warabitanguye biheze voilà nk'akaroro nka Emmanuel Macron intambara igitangura yaravuze ati twebwe nk'Ubufaransa ntidushobora gushigikira Trump nishobora kuvuga ngo tugiye gushigikira Trump ngo afungure Hormuz canke no dushigikire Trump mu rugamba yatanguje kuko kuba yateye Iran kuba bagiye hamwe na Israel gutera Iran novuga ni kosa barenza amategeko mpuzamakungu niyo mpamvu twebwe nk'Ubufaransa tudashobora kuja gushigikira byo bataye tutarimo kandi barabonye yacatanga n'itegeko ry'uko ubwato hari ubwato bitwa Charles de Gaulle ubwato bukomeye bwa gisirikare bw'Abafaransa ubwato Charles de Gaulle ndasavye ko bukata buja muri Mediterane nubwo kure ariko babera intambara kugira niho izogire naka basi ndavuga gute ngeze gusigura ntazogire kandi novuga ni gisasu gihungabana gihusha kandi turaza kubishikako ni mu byo na Iran yasabye ko igihugu kidashigikiye ntambara cyo guhiza ubwato bwa kure yego novuga ko Iran yavuze ati novuga ibihugu byose bugati ntibishigikira Amerika nibwo bikona na Amerika nivyegereye ama yego de novuga duhangana hani nivyo rero novuga bijanye n'umuhora wa Hormuz igituma Iran yaciye yifashisha uwo muhora kugira ngo novuga Amerika ise nibona ati bwabo nifashe indi nzira kuko byaje bisa kumenga bifashe inzira itari politike cyane ahubwo mu by'ubutunzi ikifata novuga umutima w'isi mu bijanye n'ubutunzi aca barimo ibanza kubloka kugira ibindi bihugu bice bihimiriza Amerika ati subira ugura no kuvuga ihangiro yatanguje intambara siyo yahavuye ibandanye kuko byaciye bizamwe ibindi aho haziyemo Hormuz no kuvuga Amerika yabandanije ifise yo ifixa yego mugaba ica yatakwa mu bundi buryo na Itali yite yego ari naco catumye ibihugu bindi bivuga ati nyabuna ibi bintu bizotugira ko ingaruka mbi kukurumva ibihugu bindi ibiciro biraduga kukurumva ya petroli ca ya magazi yagira no kuvuga 20% ibice 20% kwijana kwisi yose biri ahantu hamwe no kuvuga n'ibintu byinshi bituma ibihugu bindi biba affect bishikirwa n'izo ngorane ari naho ibihugu byaciye bivuga ati byinshi byatabaje ati nyabuna nihajeho ibiganiro kugira turabe ko ibi bintu vyohera yego Hormuz kwanza yuguru amayira bandanya hita nico gituma rero haci habaho ibiganiro yego muri ivyo biganiro hariho point bigirako nukuvuga Amerika yaravuga ati muri ivyo biganiro je mvuga ko vyogenda uko Iran navyo yovuga ko vyogenda uko ivyo dushaka ko dupartage abariko baratumvirira ahanini imbere yuko tuvuga ibiganiro tubaye twibuke imbere yuko abi biganiro cyari kibanje kuba Donald Trump amaze kubona yuko intambara imaze gufata undi murindi kandi aheze hafi bisi yagira kuri misi 40 atanguye atakiravamwo novuga ico yaragamije muri Iran ataragishika Iran igiproduza novuga igihingura bimwe idashaka Amerika nukuvuga uko aho yashaka gusenyura intwaro ya Islamique muri Iran yari igihagaze bitarakunda nukuvuga base ivyo Trump yashaka gushika ko ntivyari bwakunde ariko acabona yuko Iran n'ubundi bandanyije kugara Hormuz ivyatumye rero Trump avuga ati okay kuva ubu rero Iran ndayisaba ite tuganire ikaramuka itemeye ko tuganire ndayisambura yabivuze neza yavuze ati Iran ndayisubiza muri Stone Age ni kuvuga ko ni igihe cy'imbere ya Yesu igihe Iran yari uko yari imbere ya Yesu ni ukuvuga ko icyitwa ko ari iterambere Iran yarigeze kuno munsi agisanga
ndagisambura ni ukuvuga ko iterambere ryose Iran igezeko ndarisambura Iran intambara niyahera yari yanatanze n'isambu hose intambara niyahera Iran izoca isubira muri Stone Age imbere ya Yesu ni ukuvuga ko igihe bari bagikora amabuye abariyo ayo bakoramo imbugita amabuye ariyo bakoramo isahani niko Trump yari yabwiye abanyayirani ubucuzi mu bisanzwe ndabasubiza imbere n'icuma kitaraza muri Iran ndabasubiza inyuma ivyo rero benshi baravuga ati ibintu ntibyoshoboka nyene yo sambura civilisation gute nico yari novuga yari yavuze Iran ikiremera ibiganiro ntawe uzi ko Iran yemeye ibiganiro mu gutinya ko yosubira muri Stone Age canke ntawe uzi yuko Trump yari kanga bitari kuba yego bukeye novuga hari tariki 8 mu gitondo amasani yo mu Burundi novuga hatangaje yuko ibiganiro habaye seserofe intambara ihagaze mu gihugu cy'agateganyo yego ico gihe ku ruhande rwa Amerika bavuze ko aribo batsinze kubera ko Trump yavuze ati twebwe ihangire twari dufise muri Iran twararishitseko twarasambaguye no kuvuga ubushobozi bwa gisirikare muri Iran ubu ntawo bashishise yego izomara n'imyaka myinshi idashoboye kuba yohingura igisasu ca nucleaire ku ruhande rwa Iran yavuze ati twebwe ahubwo nitwe twatsinze kuko ivyo Amerika yashaka gushikako ntibyakunze kandi nawo muzi iracumuka voilà ntibyakunze rero bashaka kuvuga ko ibiganiro bigiye kubera muri Pakistan ko Pakistan ati je ndemeye kubabera umuhuza yego ibiganiro baca badekara ko bica bitangura tariki 10 navuga bagiye ku wa gatanu na weekend yabaye baranshenye yego wa gatanu barashika ibiganiro biratangura no kuvuga ko inyuma y'imisi ibiri byari bihagaze kubera reka tuba turabe ivyo bari kwigirayo bwa mbere mu guhagarara kw'ibiganiro tubize ko mu guhagarara nta cyavuye sukuvuga ngo byahagaze kubera ngo baratoye ico bashaka kwiga mugabo byahagaze kubera biransi yego no kuvuga amategeko umwe yavuze ati nshizaha undi nshizaha biranga ko bahuza yego ubwa mbere ikintu bari kwigirako nico bita contrôle des droits de l'homme bari kwiga ukuntu ujya muhora Hormuz ngo ukontrola ku mpande zose basi Iran ntidosubire kuronka ububasha we yonyene no kuvuga ko abasasanguzi berekana ko iyo Iran yemeje cyo kintu no kuvuga Iran ntiyosubiye kuba yoronka ububasha bwo kugara Hormuz ivyo bigikunda kubera ko Amerika yohagaze ubwayi igakontrola Iran nayo igakontrola no kuvuga mumaze kuba babiri nta bubasha bwawe wenyene ufise no kuvuga kwaka ubwo bubasha bw'ijana kwijana Iran ikoresha mu kugara Hormuz no kuvuga ico ntibagihurijeko ikindi naco ni avoir gérer les sanctions économiques Iran yasaba yuko hohagarara ibihano no kuvuga Amerika yohagarika ibihano yafatiwe mu ivyo bihano hari ibihano bijana n'ubutunzi ibihano bijana na petrol n'ibihano bijana no kuyibuza guhingura ibisasu vya nucleaire ivyo ntibabihurijeko nabo kubera ko Iran ivuga iti twe ntimushobora kutubuza guhingura novuga ku uburenganzira bw'igihugu yego dufise uburenganzira bwo gukora uburyo bwo kwikingira ni defense yacu iti rero ntimushobora kutubuza guhingura kudevelopa cyangwa guteza imbere ibijyanye na Iran byo kwikingira mu gihugu cyacu yego no kuvuga ibi vya nucleaire no kuvuga ko ntibabihurije ko navyo hari ico bita présence militaire sécurité régionale Iran yasaba ko ingabo za gisirikare zose za Amerika ibirindiro vya gisirikare vya Amerika biri mu kigwa c'abarabu hariya muri bimwe Amerika yakoresha kugira itere Iran yari kisaba ko biva ivyo birindiro byose byokugagwa Amerika ishobora kuba yo kwemera kugara ibirindiro vya gisirikare biri mu bindi bihugu kuko nayo urumva ni arivyo yikoresha kuvuga ubushobozi bwayo ni nk'inkinzo ikoresha mu gukanga ibihugu biba birimo byegereye aho hantu ni ukuvuga Amerika iki naco ntibagihurijeho ikindi naco ni situation muri Libani niki bari kucigira kuko ubwa mbere intambara nimbiri yari kibera muri Iran kuva umunsi haba saserofe uwo munsi nyene Israel yacitirumbukira Libani ikigaba ibitero muri Libani igamije novuga gutera Hezbollah
Hezbollah nawe ni umwe mu migwi nk'uko benshi bavyemeza, ni umwe mu migwi ifashwe mu mugongo na Iran, na leta ya Iran, kandi ihangiro nyamukuru ariyo novuga guteza umutekano muke cyane mu bihugu bitavuga rumwe na Iran, na cyane Israel. Ni ukuvuga nayo ni kindi n'ahandi hantu ifise ikirindiro Iran nayikoresha mu kwikoresha mu gukaba ibitero mu bindi bihugu, kandi ikabikora ata buryo bunini buve muri Iran, no kubikora indirectement. Ahanini rero iyo minsi ibiri ibiganiro iheze byaranse ko ibi byose babiburizako, byaranse aho abariko bakobwira ibiganiro bavuze ati turananiwe biranse nta marekura. Ku ruhande rwa Amerika bavuze bati Iran byanse yakomeje kugara Hormuz, kandi twumvikanye ko iyugurura, na kuvuga kandi nkuko ku ruhande rwa Iran babivuga, numvuga wogira ntibari bizeye uko ibiganiro bizofata umurindi mwiza, kuko umushikiranganje w'imigenderanire wa Iran we yavuze ati n'ubundi ntibyari byitezwe ko Iran na Amerika boganira umunsi umwe ngo bashike ku musaruro ushimishije, byofashe iminsi rero. Kwa Mungu novuga ejo hahise habu bavuga ati biranse, baratangaje yuko biranse ego mbere n'ikigera cha president wa leta zunze za Amerika ego yaruriye indege asubira inyuma, kandi yasize amenyesheje yuko yaramahirwe ya nyuma Amerika yari yatanze kugira inzira itoregwe, no kuvuga izo ngana nizo zitoregwe nyinshi, acabatabirongika message ko ahubwo intambara igiye nshasha. No kuvuga ahanini abasesanguzi nibo berekana ko intambara ishobora gusubira kubyuka, kubera ko we yavuze ati n'amahirwe ya nyuma twari duhaye Iran kwemera ngo bizova mu cyane ko bikunda sawa, ariko ntibyakunze yuko bashika kwiyo ntumbera. Ari mpamvu Trump abicishije ku rubuga rwa Truth Social yaciye avuga ati kuva rero Amerika na Iran tugira turwane ikintu bita kimwe ku kindi, byume byumye mugani w'abarundi. No kuvuga ati kuva kubera ko bwa Amerika ibintu byari byifashe muri Hormuz, ku batabizi ibiganiro bitanguye Iran yakomeje kugara uwo muhora cyane ku mato acuditse na Amerika canke afite n'isano na Amerika. Ego cyane dusubiye inyuma twibuke yuko bamaze gutanga ibiganiro amato yandi yo mu bindi bihugu Iran yari yayemereye kuyinjira mugabo atanze hariho amahera yabanze gutanga, kandi byacu mu masezerano no mucatumye ibiganiro bidafata intego nziza niyo ngingo, kandi Trump ntiyigeze yishimiye ko yashaka ko umuraro usubira kugururwa ijana kuri ijana amatose akarengana. Yego cyane ikere mugabo nibyo Iran ntiyigeze ibyemera kugaje gusesangura. Yana avuga ati none twokugurura umuhora wa Hormuz ijana kuri ijana gute, kandi arico gitumye tuja no mu biganiro ibiganiro ntibirahe. Ikindi naco nabo basaba yuko novuga bashumbushwa kuvyononye n'ibitero Iran yagavye, Amerika yagavye muri Iran, ivyo ntibwari bwabe. None Iran yavuga ati none nitwe tuca dushira mu ngiro ubwa mbere, kandi ari byinshi Amerika itarakora. Mbega none tushatse gatoya kwibaza natwe nta kuntu ibihugu bindi bizohava bivuga ati Iran niyo duhagaze mu nda kubera ko niyo idashaka kurekura ivyo bintu, canke Iran nayo izovuga ati je no birekura gute kandi nanje naragwanije ni mwana bawe, we wumva byo bihagaze. Mu bisanzwe ubingere ibintu byifashe ingero ku batabizi uno munsi Trump yatangaje ko uko kuntu ayo mato yose asanzwe uwasigaye aca muri Hormuz akarekugwa na Iran, ayo mato aba yatanze ikori, no ndayita ikori, reka ndabite nk'ikori, aba yatanze ayo droit d'entrée. Ayo mato kuvubu Trump yavuze ati ayo mato rero Iran irekurira nanje ngiye kuyahagarika, ntiyemera nayo karenga. Amato yose yava mu bivuko vya Iran ngiye kubyugara. Amerika nayo yagiye kugara amato ya Iran canke amato Iran yari isanzwe yarekuriye kubera yari yatanze ya droit d'entrée. Ayo mato yose Amerika yavuze ati nanje ngiye kuyahagarika, nuvuga bahabaye kimwe ku kindi. Iran izohagarika amato ya Amerika na Israel, hama Amerika nayo ihagarika amato yandi yari yemerewe n'amato Iran bose badadaje. No kuvuga ko rero ubu impande zose
zadadaje novuga. Yego cyane. Tugeze aho turumva yuko mu bisanzwe intambara nubwo yabaye tukavuga ati seserofe n'ubundi nta kiravamo, ariko dukeneye kumenya kandi n'abariko baradukurikirana ndazi bakeneye kubimenya ko bari batanze iyo mfata kibanze yo guhagarika intambara nyuma y'indwi zibiri hadaciye n'iminsi ibiri bakiba vyaza. Dufata yuko mu mategeko izo ndwi zibiri zizohera kizokurikira inyuma y'izo ndwi zibiri. Ego mu mategeko mpuzamakungu avuga ko haba iyo hatanze seserofe ahanini bararindira iyo seserofe igahera. Ni ukuvuga ubu iracari yanvige izo ndwi zibiri zizohera hama novuga gusubira guterana vyeruye nibaza ko bizoba inyuma y'indwi zibiri mubwo urumva ko hatanguye novuga gufyondana hatanguye gufyondana mu buryo bw'ubutunzi umwe wese kandi aratanguye kugaba usibye ko ari ibintu biguma biduga ni tansi gumi duga novuga ejo tuzosubira tuyaga ibindi kuko ni kibazo kirekire abarundi surtout urumva ibihugu vya Afrika byose abarundi cyane abantu mu karere k'ibiyaga binini aho bari hose ku isi bategeza kumenya bakiga ati tuzone yigani novuga n'ingaruka mbi tuzane ingaruka mbi hari ivyo bimaze guteza kandi hari n'ingaruka bishobora kuba kuri twebwe abo abanyafrika canke abantu mu karere k'ibiyaga binini kuko abantu bashobora kumva ngo intambara ikibera muri Iran ngiyo ivyo biranda ngo Iran nta niyonze ngo Iran nta iri kure ivyo ntibindaba yego ariko twagira ko kuva intambara ibayeho itanguye novuga 28 février kuva ibaye igiciro ca petrole igiciro c'akaguriro ka petrole kari ku madolari 60 gushika ubu kari ku madolari ng'ijana. Yego kamaze kuduga ku isi 60. Yego no kuvuga ko rero ingaruka mbi ziba ku isi yose. Yego cyo byumva ko ingaruka mbi ziba ku isi yose. Nibaza ko ivyino musto tubigarukiriza ngaho kuko twari ko turabibabarira namakuru tuzobandanya dutohoza ko ahazobageze umunsi ku munsi mubandaye mudukurikirana Jeune ni Paulo Cash kuri YouTube mudusangaho ku munsi tuzokwama tubashikiriza ibiganiro nk'ibi sikuvuga ko tuzoguma muri Iran na Amerika ariko n'ibindi twababwiye ko tuzohurira muri geopolitique ari ibi biyaga binini ari ku isi yose kugira namwe mugume muri ajo novuga mumenye biriko biri pasa ku isi mu gihugu cacu abo duhana imbibe nibaza ko ari ivyo biganiro bizoza biraca ku chaîne yacu ahanini mu bisanzwe ku isi yabarereza ko nta kintu kizimvye nk'amakuru amakuru azimvye ni byiza ko bahuza amakuru uzi ibintu biri ko biraba ego ukamenya n'impamvu uriko biraba ego niyo mpamvu tutegeza kubaha ibiganiro birimo ubusesanguzi kandi bwizewe kandi byimbitse ibintu bitavuye n'ibipara bitaturutse aho ariko ari ibintu bizwi mushobora kwizera cyane gose nibaza ko togarikiriza ngaho nshimire mwebwe mwese mubanda mudukurikirana nshimire na mugenzi wanje Patrick yari Christabella Munezero naho ubutaha murakoze.